Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ifite niyo ngabo abaramutse abayikaze mu makuru y'aka kanya. Leta y'u Rwanda itangaza ko atamunyagihugu azosubira gukurwa mu vyiwe atabanje kwishurwa ingurane y'umutungo wiwe. Urene twemeje ko nta wundi mushinga ugiye gutangira utarabanje gukorerwa expropriation ngo dutangire kubaka ntibiba. Twemeye ko bigomba gutangira n'imishinga itaratangira yo. Nuko igihe cyose imihanda utangiye ikintu kigomba kubanza cyambere no kugira ngo tubanze noneho dutangiye ngurane. Uyu ni umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta mu Rwanda Claver Gatete. Mu Burundi mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu haribonekeza inzara na cane mu makomine ya Kirundo, Busoni na Bugabira. Uganda iriko iragerageza gukoresha indege zitagira umudereva bita drone mu gushikiriza imiti ya sida abanyagihugu mu buryo bwihuta. Ubufaransa bwatangaje no munsi kwa kane ko bifatiye ku bitigiri by'abantu ubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron biriko bitera byongera cyane mu Bwongereza, abantu bamwe aribo bazorekurirwa gutembera hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ido nizo nyamakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uganda iriko iragerageza gukoresha indege zitagira umudereva bita drone mu gushikiriza imiti ya sida abanyagihugu mu buryo bwihuta. Ibindi kuri inkuru na Frederic Nkundikije. Imiti yakijanwa mu mihana iri mazinga yo mu kiyaga Victoria. Uyo n'umugambi mushasha ufite intumbero yo kunagura uburyo bwo gushikana imiti mu bice byo mu gihugu hagati harangwa ubukene bw'imiti. Ishyirahamwe rikora imiti Johnson & Johnson niryo ryatanze ubutahe wo kugerageza ubwo buryo bushasha. Ikigo cyo mu gihugu cya Uganda kijejwe ingwara zandukira nico kiriko kiratunganya uyu mugambi, kiriko gitanga imiti ipfufaza ikiza ca sida mu tuzinga 84 turi mu gihugu hagati ahitwa Karangara. Uburyo bwo gushikana imiti mu duce tw'igihugu twakure uramaze gukoreshwa mu bindi bihugu byo muri Afrika nka Ghana n'u Rwanda, mu gihe ubwo buryo bushasha bwo gushikana imiti muri mazinga bugenda neza bwoshobora gukoreshwa no mu zindi ntara za Uganda zihanzwe n'ikibazo c'ubukene bw'imiti. Ibitigiri by'abantu bandura umugera wa sida mu mazinga ya Karangara biterwa cyane n'ukuntu abahatuye bakora umwuga ukuroba bama bariko bava mu izinga rimwe bimukira mu rindi. Tugushimire Frederic. Ubufaransa bwatangaje no munsi kwa kane ko bifatiye ku bitigiri by'abantu ubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron biriko bitera byongera cyane mu Bwongereza, abantu bamwe aribo bazorekurirwa gutembera hagati y'ivyo bihugu bibiri. Utangaza ko uwo ari we wese azoba avuye mu Bwongereza azotegerezwa kwikumira. Iyo ngingo ntizoba yerekeye abadereva b'amakamyo. Yagabanije impungenge z'Ubwongereza zuko vyari guhungabanya uruja n'uruza rw'ibidandazwa. Ubufaransa butangaza ko bwafashe iyo ngingo kubera ubwoko bwa Omicron abahinga mu vyerekeye indwara n'imigera bavuga ko bwandukira cyane uriko burakwiragira n'ingoga mu Bwongereza. Umuvugizi wa leta y'Ubufaransa Gabriel Attal yatangaje ko ico bashaka gushika ko ari ukugabanya mu buryo bwose bushoboka ikwiragira rya Omicron mu gihugu. Batangaza ko bazogabanya ingenzi n'abagira ingendo zijanye n'imirimo yabo y'ubudandaje. Atari abafaransa canke abanyaburaya ntibazorekurirwa kwinjira ku butaka bw'Ubufaransa. Attal avuga ko abantu bamaze kwemezwa ko bafise umugera wa Omicron mu gihugu ari 240. Amenyesha ko ari bake cyane umuntu abagereranije n'abamaze kwandura uwo mugera mu Bwongereza. Mark Tanzer ayoboye ishyirahamwe ry'abagira ingendo mu Bwongereza ABTA avuga ko ingingo Ubufaransa bwafashe izogeramira bikomeye igisata c'abagira ingendo cari gisanzwe kigeramiwe n'ingingo nshasha zafashwe kubera umugera wa Omicron. Ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch rivuga ko abashaka kwiyongora kuri Cameroon bageramira amashuri. Eugenie Mukanguzi araduha ibindi. Uyu muryango ejo wareze abarwanyi bashaka ko intara zivuga icyongereza zitandukana n'igice gisigaye cya Cameroon kwibasira amashuri n'abarimu babigambiriye mu ntambara yaguyemo ababarirwa mu bihumbi. Ibitero byatumye 2 kuri buri mashuri 3 afunga muri izo ntara. Byavukije uburere abanyeshuri barenga 700,000 nk'uko umuryango Human Rights Watch ubitangaza muri raporo yawo. Iyo raporo ivuga ko ibitero byabaye ku mashuri byibura 70 mu mwaka 2017 ubwo guverinoma yahigaga abantu bigaragambyaga mu mahoro, bikavamo ubushyamirane hagati y'ingabo za leta ziganjemo abavuga ururimi rw'igifaransa n'abarwanyi bavuga icyongereza. Abashaka kwitandukanya bagashyiraho leta ya Ambazonia basabye ko amashuri afunga mu buryo bwo kwamagana gahunda y'amasomo ya guverinoma, kandi bagabye ibitero ku batarubahirije ibyo basabye. Bishe abanyeshuri n'abarimu amagana, bashimuta abandi, basenya amashuri, bakangishije kugirira nabi ababyeyi,
bavuga ko bagomba kugumisha abana mu ngo. Banakoresheje amashuri nk'ibirindiro byabo aho bafungira kandi bakica urubozo nk'uko raporo ya Human Rights Watch ibivuga. Abayobozi b'abashaka kwitandukanya ntibahise baboneka ngo bagire icyo batangariza ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru ubwo yari bibasabye. Umuvugizi wa guverinoma nawe ntiyabashije guhita aboneka ngo agire icyo abivugaho. Abantu barenga 300 barishwe muri Kameruni kuva ubushyamirane butangiye kandi 500 bateshejwe ibyabo. Tugushimire Eugene. Abanyaribiya ntibazi niba amatora azoba ku gihe hasigaye iminsi 8 gusa ku kirangamisi cyayo. Umutegetsi wo mu rwego rw'igihugu rujejwe amatora yamenyesheje no musi wa kane ko gutunganya ayo matora ku gihe ari ibintu bidashoboka muri iki gihe. Ayo matora yaratekanijwe kuba ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12 yari intumbero yo gufasha guhagarika akajagari kamaze imyaka 10 mu gihugu mu gushiraho ubuyobozi bwemewe n'abanyagihugu. Ku munsi wa gatandatu w'indwi birangiye urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwamenyesheje ko ruzotangaza urutonde rwa nyuma rw'abakandida bazokwitoza rufatiye ku bakandida 98 biyandikishije gushika habaye ibiganiro bijanye n'amategeko n'inzego zijejwe ubutungane n'inama nshingamateka. Abakandida bahiganwa n'abandi banyapolitike bamaze igihe baterana amajambo bagirizanya kugerageza guhagarika umugambi w'amatora hamwe no gushira imbere inyungu zabo. Ibihugu by'ibihangane byo kwisi n'ishiramwe mpuzamakungu ONU biguma bisaba ko amatora ategerezwa kuba nk'uko bitegekanijwe, yamara ntibavuze ku buryo bugaragara ku bijanye n'itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12. Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ikiza ca Ebola cyarangiye mu gihugu. Idonido kuri inkuru na Eugenie Mukankusi. Icyorezo cyadutse mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 mu ntara ya Kivu ya ruguru, cyanduje abantu 11 cyica abandi 6. Cyari cya 13 kibasiye Kongo. Abategetsi bavuze ejo ko cyashize. Leta yari yagitangaje ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 ibeni mu burasirazuba bw'igihugu, bituma haba ubwoba bw'uko ibyabaye mu cyorezo cyo mu 2018-2020 byakongera kuba. Icyo gihe abantu hafi 2300 bahitanywe n'icyorezo muri ako karere. Uwo mubare uza ku mwanya wa kabiri mu bahitanywe n'iyo ndwara mu mateka yayo. Yifashishije uburyo bw'iyakure, Minisitiri w'ubuzima wa Kongo Jean-Jacques Mbungani yashimye abakozi bo mu buvuzi mu karere k'ubuzima ka Beni bahagaritse imyigaragambyo barimo kugira ngo bahangane n'icyo cyorezo. Virusi itera Ebola yavumbuwe hafi y'uruzi rwitwa Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1976. Matsidiso Moweti, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima muri Afurika, yavuze ko mu gihe cy'icyo cyorezo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabashije kugabanya ikwirakwira ry'ubwandu no kurengera ubuzima. Akomeza avuga ko havuyemo amasomo kandi ko yifashishwa buri gihe uko habaye icyorezo nk'icyo. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cha internet ari cyo wizitatu akaburungu radio yacu VOA@akaburungu.com. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda yatangaje ko atamunyagihugu numwe azosubira gukugwa mu vyiwe atabanje kwishurwa ingurane y'umutungo wiwe. Ikiranganji w'ibikorwa vya leta yatangaje iyo nkuru igihe yari yitavye komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda mu nama nshingamateka y'igihugu. Asumta Kaboyi yadukwiraniye iyi nkuru. Raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu niyo yabaye imbarutso y'itumizwa ry'uyu minisitiri mu nteko. Bibaza komisiyo y'igihugu yakira buri mwaka icyo abaturage badahabwa ingurane yabo ku gihe gihora kigaruka. Turi gusaba ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu kubera ko igihe gishize cy'imyaka 2 ni myinshi. Ibiciro byari ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse, uretse ko twebwe abaturage icyo twakoze nuko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimurwa duhawe indishyi ikwiye twifuza. Nta muntu uzadukura hano, byo ntibishoboka. Abazwa kuri iki kibazo, Minisitiri w'ibikorwa remezo Claver Gatete yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko iki kibazo cyakemutse. Mbere twajyaga tumubereza amafaranga akagera ahangaha ugasanga nta nyigo dufite. Guverinoma ifata icyemezo yuko nta mushinga dukwiriye kumubereza amafaranga tutararangiza gukora feasibility studies. Ibyo ngibyo bidukemurira ikibazo cyaho amafaranga aza nibura dufite inyigo tugahita dukora. Nabundi byaradutinzaga cyane. Tuba dufite inyigo tugashakisha amafaranga mu baterankunga, amafaranga yahagera ugasanga ntabwo twakoze expropriation, ahubwo turimo turabishyira muri budget. Wajya kubona ugasanga noneho n'uriya muntu wubaka turamukerereza kubera yuko agomba gukenera ahantu habaye expropriated, kandi wenda kubera ko tunabikora tunihuta
ugasanga umuturage araharenganira kubera yuko ntitwabikoze twitonze n'ibibazo byose ngo tubikemure tumuhe yangurane ikwiye abanza ave mu nzira noneho umuntu azaze yubaka gusa. Abadepite basabye minisitiri kubamenyesha igihe ntarengwa iyi gahunda izaba yatangiriye, kubanza guha umuturage ingurane ikwiye mbere yo kumwimura ku itegeko ari uguhera mu buhe mwaka w'ingengo y'imari, ku buryo tutazongera kumva ikibazo cy'umuntu wimuwe cyangwa wabujijwe kugira icyo yimura ahindura ku mutungo we ko yabariwe ariko ntiyishyurwe ngo yimuke. Izi ngamba zirahera ryari? Kuri Minisitiri Gatete gahunda izajya ijyana na buri mushinga mushya. Ubu rero twemeje ko nta wundi mushinga ugiye gutangira utarabanje gukorerwa expropriation ngo dutangire kubaka ntibibaho. Uwo twaravuze tuti mbere yuko ubu tujya gusaba amafaranga reka tubanze noneho dukore expropriation kuko imihanda turayizi, urutonde rwayo turarufite, duteye niyo ntambwe birangire ahubwo dutegereze tuba ngo twabuze amafaranga. Ariko aho ngaho bakoze expropriation nta wundi muturage wemerera kugira ngo yongere ahagaruke. Ibi rero nibyo twumvikanye na Minisitiri y'Imari n'Igenamigambi n'abandi dufatanyije, twemeye ko bigomba gutangira n'imishinga itaratangira yose. Iri ongoing, ubu ngubu iri ongoing, ntabwo bigena no ku ngengo y'imari. Ni ukuvuga ngo igihe cyose imihanda utangiye, ikintu kigomba kubanza cya mbere ni ukugira ngo tubanze noneho dutangiye ingurane. Ku ruhande rwabo abaturage bavuga ko iyo badahawe ingurane ikwiye mu gihe cyagenwe bahura n'igihombo. Ubundi nayo ifite inzu wenda bakajya bakodesha baduha amafaranga, ariko batangira kubara abaturage batangiye kumenya yuko bagiye kutwimura. Nta bandi bantu bongeye kuvuga ngo wenda byibuze reka tugiye gutangira gukodesha mo hariya hantu. Irihungabana ryo kutubaza ryangezeho ko baratinze kutwishyura, umugenzi yanjye yarasadutse kuyisana biransaba kuba nakoresha 200 atinye kuyisana mupanga abamara igendera. Iki kibazo kimaze iminsi cyumvikana hirya no hino mu gihugu, abaturage binubira ko babarirwa ariko ntibahite bishyurwa. Abijwi rya Amerika ryagarutseho mu biganiro binyuranye n'abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Abo basabwe kwimuka ariko bakagaragaza ko badahabwa ingurane ikwiye kugeza aho ikibazo cyabo kijyanywe mu nkiko, n'ubu kikaba kitarakemuka. Abo baturage bonyine ariko bagaragaje ibyo bibazo. Umwaka ushize umuvunyi mukuru yasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi ndetse n'icyita ku mihanda kwishyura abaturage amafaranga abarirwa muri miliyoni 200, saba ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero kwishyura aba baturage nyuma y'uko ibintu byabo byangijwe mu ikorwa ry'umuhanda. Iki kibazo kandi cyanagaragaye no mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, aho abaturage nabo basabwaga kubanza kwishyurwa ibyabo byangijwe n'ikorwa ry'umuhanda mbere y'uko bava mu byabo. Nyuma y'aho Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu isohoreye raporo yayo y'umwaka wa 2020-2021, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Nteko Ishinga Amategeko yatangiye guhamagaza inzego zose kugira ngo zitange ibisobanuro byagaragajwe muri iyi raporo y'iyi komisiyo ku byahungabanije uburenganzira bwa muntu. Kuri uyu wa kane Minisiteri y'Ibikorwa Remezo nayo yari itahiwe. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu Burundi amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bimwe bimwe avuga ko bamwe mu bantu baguye mu muriro wadutse mu ibohero rya Gitega mu Rwiheze bashobora kuba barafubwe mu mpisho imiryango yabo itabimenyeshejwe. Tasien Sibomana arongoye kimwe mu bice by'umugambwe Iprona utemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Jewe ndabibona uko ndabyumva uko mugabo ka muntu yize amategeko nico gituma ntigira mvuga ko ari byo kuko byoba bibabaje hamwe byo ari uko byagenze. Naje ndabyumva uko mugabo icyo umuntu yokwibaza no kubera urabona leta yaragiye kuraba barajyaguye hanyuma berekana ibyokorwa mugabo gushika ubu ntacasubiye kuvuga kwifunga ry'abo bantu, ari naco gituma nibaza ko n'ivyo bihuha canke nikwaba ari ukuri bivugwa gutyo hakabura ububeshe. Rero sinokubwira ngo nivyo canke sivyo, ariko biravugwa. Ikintu rero umuntu aca agumana akangonongono nuko leta tukireze ngo ivuge bibwire abene abantu ibwirirwe igihugu ibintu ingene vyifashe. Mu gihe vyoba ari vyoba vyatewe n'iki ku bwanyu? Mu gihe ico kibazo nibaza ko cobazwa bene vyo kono aho kubarirana ivyo vyatewe n'iki no bamubeshe, kuko mu bisanzwe abantu baguye mu minwe ya leta kuko niko bimeze. Baguye muri prison yafise abayitwara, irafise ubushikiranganje kuwukira, irafise leta kuwukira, bikavyitwa ko baguye mu minwe ya leta. Nico gituma ari ugufubwa uko canke kuriya leta yategereza kugira intumbero y'abarundi. Icoba carabitumye hamwe vyoba ari vyo rero bigenda uko nibaza ko mu bibaza bene vyocewe vyongora gutahura hamwe vyoba vyagenze gutyo, arico gituma n'imvuyo yarabitumye yoca ingora gutanga.
haraheze igihe iminsi itari mike iryo sanganya ribaye umuco woba uraboneka ku bijanye cane cane n'ikintu cateye uyu muriro tubazi ko leta yavuze ko hariho insinga z'umuyagankuba zari zifashe nabi zitari zatunganijwe neza. hari amakuru yandi yoba ariko araboneka yerekeye iryo sanganya? oya nta makuru yandi kuko urabona nk'uko nabivuze ayandi yari kuboneka mu gihe leta yovuga iti turatumye ababinonosoye abavyigiye bagire amatohoza kugira tumenye imvo nyezina yatumye rirya sanganya ringana kurya rigahitana abantu bangana kurya riba. Nga mu gihe atayo matohoza yabaye umuntu acaguma afise birya naho nk'uko nabivuze bica bituma haba ibihuha naye ahandi gushika ubu nta bindi biramenyekana kuko nta matohoza yabaye. Mu bihugu biteye imbere igihe isanganya nk'iryo ribaye usanga bifise ubuhinga bwo kumenya no gupima kugira ngo umenye abaguye muri iryo sanganya, kuko inyuma y'isanganya usanga bitoroshe kumenya umuntu uwo ari we. ubwo buhinga muribaza ko mu Burundi muri iki gihe buhari? Birashoboka ko ataburiho mugabo ko tumaze kubona murazi ko Burundi atari bwa mbere bubura abantu baturiwe, ivyo bica bisigura ko utohamagara bene abantu ngo barabe ko hari n'umwe yoba akimenya n'umwe. Nibaza rero yuko ubwo buhinga bubaho butabaho, ivyo bica bisigura ko umuntu atoza kwiheburira ngo arabe ko ata n'umwe yoba akimenyekana, kandi noneho birabisigura ko kuri namwe bakimenywa n'uwiwe. Ubwo buhinga mbere niyo nagoye ari ku gihugu nabo tuba bufise bari kurondera n'umuhinga mvamakungu. Hari umuntu umwe ntiyari kuzimba igihugu ko cotuma ibintu nk'ivyo biba gutyo. Tatien Sibomana, umukuru w'umwe mu mice itandukanye cyane gose mugambwe ipona utemewe n'amategeko mu Burundi, murakoze cyane gose ku kanya mu radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze nawe. Turabandanya kugerageza kumenya ico leta y'u Burundi ivuga kuri ayo makuru. Mu Burundi mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu haribonekeza inzara na cyane cyane mu makomine ya Kirundo, Busoni na Bugabira. Imiryango itari mike iramaze guta izayo kubera ico kibazo, mu gihe abanyeshuri benshi bahevye ishure nk'uko vyemezwa n'abajejwe intwaro. Eroje buri kaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye. Inzara iri mu kuduhitana, tubuze icyo duha abana tukicara bakaryama bakarara bararira tukahendahenda. Bimwe nyene vyahetse ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari ko turatabira. Umukenyezi no wahitwa Yaranda muri zone Kirundo komine n'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi asigura ko inzara izunzara iwe no mu kibano. Ukwezi kuraheze imvura itagwa ngo hano nyene dufise izuba n'injye risyango riduhitana. Twari twararimye nembashe twari twizeye ko tugira tujye dutanguye kubagara izuba ricariraka. Bimwe nyene vyahetse ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari ko turatabira dupfa gutabira nyene mu nkungugu. Bimwe nyene tuguma ngaho bose nk'udufaranga ukagenda ugahigisha kuntu abana bake utarose nyene ukigumira ngaho. Inzara iri mu kuduhitana, tubuze ivyo duha abana tukicara bakaryama bakarara bararira tukahendahenda. Umugabo nawe yemeza ko aheruka gukubita ijisho imara ry'imvura mu kwezi kw'icumi. Ubu nta musi rugwa cikubita gusoroma kandi yataronse yaja guca ingero kure abiba barara baturitse ubavubi. Kwezi imvura twaherutse mu kwezi kwa cumi na kangahe nta n'imvura twongeye kuronka. Reka n'ubu nta kuntu kabisa byarapfuye, imyaka yarapfuye ko kubera imvura kabisa twarabuze imvura. Aho nyene umuntu arahiga urabona n'ikiro cy'ubugara umuntu cyaradoze n'amahera, ubu utaronse nyene utwo dufaranga ujya kugura ku karo n'abana ntibafungura. Byakomesa koko kabisa, utaronse naho gahumbura utariye umuturi w'ibijumbu ukuko igihumbi utafise aho igihumbi uraburara n'umuryango wawe uraburara. Nde wumva inzara yaratwishe hubwo ko kugira n'ubu ntako ataje tuhangaje tuzosarura. Eka n'abatama bo mu rusarasi rwa komine Busoni bararengewe. Icyari kidutunze n'imvura, tukaronga ibiharage, tukaronga ibitoki, tukaronga ibijumba, tukarima imyumbati, tukarima amateke, tukarima ibirayi, tukarima n'umuceri. None ubu nta kuntu twoyirima turime kandi habaye kugara. Inzara cyenda yita kimwe n'imwe ya muryamo na Ruzagayura, imwe yatuma abantu batekera bakajya mu bindi bihugu. Naho bazokweza umuntu azokweza utwuzuye isahani. Mu minsi heze twari tukirya utuntu twari twarimbuye mu mwaka ushize. Jeho ndanagaburira n'abantu iheka bangana n'abo bahagaze mengo mu cyumweru kizoza nzoca niryanira mu nzu ngume hamwe. Samuel Kubwayo umukuru wa zone Kirundo Rirare avuga ko hari abanyeshuri bamaze guta amasomero kubera inzara. Ishure bamwe abana ntibatonda, ariko kwishure ho hasanze hariyo umugambi wo gufungurira abana ku mashuri barajyayo, ariko kenshi iyo batashe mu miryango biragorana
bigatuma rero bamwe baca baheba kugira ngo baronke ingene baza baraza guhiga utuntu baroba nk'ayo mafuro niko tuyita ngaha mw'iki kiyaga kugira bashobore kuba barabaye. Asmani Kizana batwara umutumba wa Gatete muri Busoni arasigura imvo n'imvano y'ubugararwa burahaherereye uguhonya ibiti. Kera hama societe yaje kwakorera y'imureye y'imbo butare ntibagerageje ngo duterere ibiti bikura biduge hejuru. Rero ubwo bugararwa rero ni ikintu cyabuteye. Bugararwa rero butumwa nuko wata biti birebire bihari yotuma tushobora kuronka umuyaga mwiza tugafatisha imvura kuko umuyaga w'uzi ducako bigira n'ibicu byose gacha bibandanya bigenda. Umuvyeyi wo muri komine Busoni we yemeza ko hatabonetse imfashanyo zihutirwa ata munyeshuri wa kirazira azosigara ku ntebe y'ishure. Hano batadufashije nta n'umwana muto so kubona kwishuri ngo rekagenda kwiga. Albert Hatungimana buramatari wa Kirundo abona urukiza muri umwe mu migambi iri kirangurwa n'igisata cyawo ni cita iterambere ku isi PNUD wo kuvomera imirima narijya inzuzi zikanutse muri ako karere. Twereho ntibyari kuduteza ibibazo cyane mu bipande bimwe kuko dusanzwe dufise ibiyaga ari turazi ko ari ibiyaga byinshi. Ubu buhinga rero bwo kuvomera PNUD iri kiradufasha ni ubuhinga bushasha ni innovation ntabwo twari tumenyereye. Umugambi rero zuvomera akarere karengeye gitari majana 5 zo gitari rero nahantu himboka cyane tubona yuko mugambi uzobongira akamaro hanyuma umwimbu uzoca wiyongera. Ujya mugambi rero abene igihugu no baremesha zofasha abanyagihugu kuzokwimbura gatatu mu mwaka ugira kabiri uze gusahiriza mu gihe imvura izoba yabaye nkeya umuntu acavomera. Kirundo imwe mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi maze imyaka irenga 15 yibonekezamwo uruzuba n'inzara zisubiriza. Iyo ntara ariko muri kahise yafatwa nk'ikigaga c'u Burundi ku buryo ibiharage byinshi bishorwa mu masoko n'ibigurishwa mu mabutike bizwi ku izina rya Kirundo. N'ahatabisigira kanuni bihari imiryango myinshi cyane cyane mu makomine ya Busoni na Bugabira yataye iromoka ija handi hakiri toto mu gihe hari impunzi zari zarahungutse ubuzasubiye gutaziromoka bitewe na kigoyi nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika bitubwira. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika. Mu Burundi kandi leta iragabisha amashirahamwe yigenga ataboneka ku rubuga mu bikorwa by'iterambere ko mu minsi mikeyi agiye gufutwa. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo uyajejwe busigura ko ayo mashirahamwe ari ngwiza murongo kuko ataco amariye abanyagihugu. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na Pierre Claver niyo nkuru. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwifuza ko ibikorwa by'amashirahamwe yose yigenga cyane cyane yafasha mu iterambere ry'abanyagihugu bigaragara mu gihugu. Ataraho leta yatanze gasopo ko amashirahamwe adakora agiye gufutwa. Martin Interetse umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yabivugiye mu Kayanza mu nama iriko irahuza ubwo bushikiranganji bujejwe amashirahamwe yigenga n'abaserukira ayo mashirahamwe. Ayo mashirahamwe yose agabuye mu mice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu mu gihe ayo yose yoba ari iterambere turondera iba ryadutwaye kera mu kuvuga ko akiriho gahatsi. Inyifato y'amashirahamwe aharanira inyungu z'abenegihugu imbere y'abanyepolitiki hamwe n'abanyamahanga babagerageje. Iki twagisizemo kubera tuzi abo muja gusaba imfashanyo mu buryo gukora amafondasiyo araho usanga bashizemo kabijya iwabo kugira muje gukorera umukoroni muzi ngo muriko mukorera umurundi. Bamwe mu batwara ayo mashirahamwe basigura ko nubwo bushikiranganji bufise uruhara mu bituma amwe mu mashirahamwe adakora neza. Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari mu bariko barakurikira iyo nama yatanguye kuri uyu wa gatatu asaba ko iyo ngingo yobangirwa. N'ibijyanye n'amafinansema hariho ibiba muri yo ubona ko by'ukuri hakoreshwa ikimenyane na kamwana wa mama mbere bigatuma hari amashirahamwe adashobora gukura kandi yashaka gukura ndio gasanga yakoresheje uburyo bwayo kugira ashobore gutera mitambere y'igihugu. Abanyepolitike nk'umugambwe w'abakiri bato APDR barashigikiye ko haba impinduka mu ntumbero yo gukebura amashirahamwe yigenga kugira ngo akore neza. Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR. Turemeza neza yuko hari amashirahamwe yemerewe n'ubushikiranganji mugabo by'ukuri kuva yemerewe cyangwa inyuma yaho atabikorwa abandanya akora mbere ugasanga n'abayatanguje ntibakiri ku kivi cyangwa ugasanga mbere n'ayandi yemerewe ariko arakora ibyo atasabiye uruhusha. Ubwa mbere twe tuvuga duti ishirahamwe musanzwe niba hari yagarika byonyene rihagarika kuko ishirahamwe ryateza kuba riri ku kivi
urutonde ruri mu bushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu werekana ko amashami yigenga ahari arenga 6,800. Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yaburanishije urubanza rwungurujwe w'abanywanyi b'umugambwe Dalfa Umurinzi utaremerwa mu mategeko, basaba gufungurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze. Eric Bagirubusa yari muri sentare. Kuva mu marembo kagera mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umutekano wari wakajijwe mu buryo budasanzwe mu zindi manza. Inguni z'urukiko hafi ya zose zari zagoteshejwe abapolisi ndetse n'abacungagereza bafite imbunda. Kwinjira mu cyumba cy'urukiko nabyo byasabaga ibisobanuro byinshi kandi uwinjira akabazwa n'abantu batandukanye. Mu myiregurire umunyamakuru Theoneste Nsengimana watindanye ijambo agaragaza impamvu zamuteye kujurira icyemezo kimufunga by'agateganyo yavuze ko afunzwe binyuranije n'amategeko, asobanura ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi zirengagije ko ari umunyamakuru, avuga ko zagombaga kujya kumutwarana n'ibikoresho bye zibanje kugaragaza icyemezo cy'urukiko kizemerera uburenganzira. Nsengimana yavuze ko ifungwa rye ritamutunguye kuko hari abantu bari bamaze iminsi bandika ku rubuga rwa Twitter bamusabira gufungwa. Akomeza gushimangira ko nta byaha yakoze ahubwo azira akazi ke nk'umunyamakuru wigenga. Umuyobozi wa umubavu.com na Umubavu TV yabwiye urukiko ko yabajijwe ku biganiro byose agirana n'umunyapolitiki Victoire Ingabire kugeza ku mazina ya Ingabire yanditse muri telefone. Yabwiye urukiko ko uburenganzira bwe nk'umunyamakuru bwahonywe kandi ko nta bushishozi na bucyo urukiko rwashyize mu kumufunga by'agateganyo. Yasoje asaba urukiko gushingira ku ngingo z'amategeko rukamurekura nta mananiza. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira nawe yavuze ko kugeza ubu afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Aravuga ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwasobanura ko Nsengimana aregwa ibyaha bidafitanye isano n'umwuga we bwarangiza bugafatira ibikoresho bye by'akazi. Nawe aravuga ko ibyakozwe byose bitakurikije amategeko, agasaba urukiko kumurekura. Ubushinjacyaha busobanura ko umunyamakuru Nsengimana afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko kandi ko naho umunyamakuru agira ubudahangarwa. Buravuga ko butigeze bumubaza aho yakuye ibiganiro yatangaje, ahubwo ko bwamubajije kubikubiye muri ibyo biganiro. Ubushinjacyaha buramurega ko hategurwaga isabukuru y'umunyapolitiki Victoire Ingabire yafungiweho izwi nka Ingabire Day. Yatangaje ko mu Rwanda hari abafungiwe ubusa barimo Paul Rusesabagina, Yvonne Damange, Deo Mushayidi, Aimable Karasira, Christopher Kayumba n'abandi. Bavuga kandi ko yatangaje ko umuhanzi Kizito Mihigo yishwe n'ubutegetsi. Ku bushinjacyaha umunyamakuru yararengereye yirengagiza ibyemezo by'inkiko n'ibyatangajwe n'ubutegetsi ku rupfu rwa Kizito. Ubushinjacyaha buvuga ko agomba gukurikiranwa nk'umuntu watangaje impuha zibangamiye ituze rya rubanda. Bwamusabiye gukomeza gukurikiranwa afunzwe kuko mu magambo yabwo ibyaha yakoze n'iby'ubugome. Ku bayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi bariregura mu buryo bujya kuba bumwe. Nabo baravuga ko bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko nta mpamvu zikomeye umucamanza wa mbere yashingiyeho abafunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Icyo hafi ya bose bagarutseho ni uruhuri rw'amakosa bavuga ko yakozwe n'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu cyemezo kibafunga by'agateganyo. Ku munyamategeko Gatera Gashabana wunganira itsinda ry'abaregwa, ibyo ubwabyo urukiko rwajuririwe rwagombye kubishingiraho rugahita rubafungura. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko amakosa yakozwe mu cyemezo cy'umucamanza yoroheje bityo ko azakosorwa n'urukiko ruburanisha ubujurire bw'uru rubanza. Abarwanashyaka ba Dalfa Umurinzi hafi ya bose baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga agamije kubatoza uburyo bwo guhirika ubutegetsi bw'igitugu mu mahoro bitanyuze mu ntambara. Ubushinjacyaha bubarega ko ku munsi wa Ingabire Day bari bateguye kuba bafite ibyapa byanditseho amagambo agira ati umunyarwanda yubahwe. Hari kandi amagambo baregeshaho bwemeza ko bavuga ko barambiwe kwicwa, gushimutwa, gufungwa, kuburirwa irengero n'imisoro ihanitse ku butaka. Bukavuga ko ntacyo byafasha rubanda na cyane ko ntawabibatumye. Ibyari ku munyamategeko ubunganira agasanga nk'uko amategeko yemerera buri wese gutanga ibitekerezo mu bwisanzure, uwabikora cyangwa akabibona bitakabaye icyaha. Abaregwa bagiye muri ayo mahugurwa bakavuga ko icyo bari bagamije ari uburyo bwo gukemura amakimbirane mu mahoro. Barangajwe imbere na